ivyo dusoma mu Njili nyeranda yanditse Yohani. Umunsi umwe habaye ubugeni i Kana mu Bugarire, nawe nyina wa Yezu niho yarari. Yezu nawe nyene yari yatumiwe muri ubwo bugeni hamwe n'abigishwa biwe. Umuvinyungu uze guhera, nyina wa Yezu aramubarira ati, erega nta muvinyu bagifise. Yezu nawe amwishura ati, mbega mupfasoni, twe nawe tubisinzikaye kwiki, igihe canje ntikiragera. Araheza nyina wiwe abwira abasuka ati, icaza kubabwira cose muragikora. Hakaba hari haterekanze intango zitandatu zabajwe mu mabuye Abayahudi biyuhagiriramwo. Imwe imwe yuzuzwa n'impange zibiri canke zitatu. Yezu abarira babasuka ati, nimwuzuza amazi izo ntango. Barazuzuza no hejuru. Araheza Yezu ababarira ati, nimudahe rero mushire umuteretsi. Baramushira. Nyamuteretsi ngo yumvirize nyamazi yahindutse umuvinyu, ahamagara nyenukurongora kuko atarazi iyo nyamuvinyu uvuye. Vyari bizwi na nyabasuku bene kuvoma. Aramubarira ati, abandi bahora babanza gutereka umuvinyu uryoshe, bamara guhimba bakawuhiriza uwutanganya n'uwa mbere kuryoha. Yamaraweho wabanje kwirengagiza uwuryoshe, none uwuzanye ubu. Ico nico kimenyetso Yezu yatanguriyeko, agikorera i Kana mu Bugarire. Uko niko Yezu yerekanye ubuninahazwa bwiwe, abigishwa biwe baca baramwemera. Nitwakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Bavukanyi bakunzi b'Imana, muri ino nkuru nziza turumvise ingene Yezu yahinduye amazi umuvinyu mu bugeni bw'i Kana mu Bugarire, aho yari yatumiwe kumwe na Bikira Mariya nyina wiwe. Muri ubwo bukwe batubwira ko umuvinyu wahavuye ukeha, hanyuma Bikira Mariya acarondera gukandira bari muri ubwo bukwe kugira ngo agahimbare kabo koye guhinduka ukwijigwa, ariko gatere kongerekana. Bikira Mariya amaze kumva ko Yezu amwishuye ati, mbega mupfasoni, twe nawe tubisinzikaye kwiki, igihe canje ntikiragera. Bikira Mariya yumvise aya majambo ya Yezu ntiyahavuye yihebura, ariko yagumye yizigiye ko umwana wiwe Yezu Kristo ashobora kuzuza agahimbare abo bose bari baje mu bukwe. Bikira Mariya rero nk'uko twavyumvise yahavuye aja gutegura abateretsi ngo baze kugamburuka ico cyose umwana wiwe Yezu Kristo aza kubategeka. Ababwira ati,
icyaza kubabwira cyose muragikore, icyaza kubabwira cyose muragikore. Aya majambo agaragaza ubuvyeyi bwa Bikira Mariya. Bikira Mariya ashatse gukura inzitizi zose ngo ntihagire umuntu n'umwe abera intambamyi Yezu Kristo yo gukora igitangaro cyo kuzuza abantu agahimbare n'amahoro. Nguwo umutima w'ubuvyeyi, umutima witwararika ineza y'abandi kandi urondera gukura ivyo vyose vyohava bibera intambamyi Imana bikayibuza gushikiriza ibyiza vyayo abantu babinyotewe. Abateretsi rero bemeye kugamburuka ivyo Yezu yari yabasavye ngo amazi bari bujuje intango yahavuye ahinduka umuvinyu, umuvinyu uryoshe gusumba uwo nyene ubukwe yari yateretse ubwa mbere. Ati abandi bahora babanza gutereka umuvinyu uryoshe, bamara guhimba bakawuhirizwa utanganya n'uwa mbere kuryoha. Tiyamara weho wabanje kwirengagiza uwuryoshe, none uwuzanye ubu. Bavukanye bakunzi b'Imana, muri ino nkuru nziza dutangarire uwo mutima wa Bikira Mariya witwararika ko abandi bo kwama mu gahimbare ntangere. Natwebwe mu buzima bwacu bwa misi yose duhamagariwe kwama twitwararika ineza y'abandi mu kubasabira ku Mana ngo boye kwijigwa, ariko bamana gahimbare n'amahoro. Nta mukristo rero n'umwe arekuriwe kwigira sindabibazwa mu ngorane no mu bibazo abandi bafise ukamengo ntibikuraba. Niwumva amagorwa n'amarira y'abavukanye canke y'ababanyi ataco akikubwira, ataco akibwira umutima wawe, uraheza umenye yuko utakiri uwa Kristo kandi utacemera ko Bikira Mariya ari umuvyeyi wa Ekleziya, ari umuvyeyi wacu. Bikira Mariya rero natwigishe kwama turondera gufashisha abandi ibyiza n'ingabirano Umukama yaduhaye. Bikira Mariya yari nyina wa Yezu, kandi turavye ubucuti bari bafitaniye, nta wundi muntu yari gushobora kubwira ijambo Yezu, nta wundi muntu yari yegereye Yezu nka Bikira Mariya. Yari yaramwibungenza amezi 9, hanyuma akamudushikanira, akamurera, kandi akamurera amureresha wa mutima wo kubaha Imana na wa mutima w'urukundo. Murumva rero yuko iyo ngabirano y'ubuvyeyi Bikira Mariya yahawe yahavuye ayifashisha abandi kugira ngo abari muri buno bukwe boye kwijigwa kubera umuvinyo wari waheze. Mwikete irya mbere tumvise Pawulo mweranda yandikiye Abakorenti, aratumenyesha kumwe wese ahabwa na mutima ingabirano kugira ngo igirire akamaro bose. Bavukanye bakunzi b'Imana, aha twese umwe wese arafise ivy'Imana yamugabiye kandi arafise ingabirano Imana yamuhaye. None rero twame twibuka yuko ivyo byose Imana yaduhaye ntiyabiduhaye kugira ngo tuvyigungane, kugira ngo bigirire akamaro twebwe twenyene, ariko yabiduhaye kugira ngo tubisabikanye n'abandi nk'uko Bikira Mariya yabiduhaye kwa karorero. None rero bavukanye bakunzi b'Imana, aho kwishimira ingabirano n'ivyiza Imana iduha, twebwe duhamagariwe nyabuna kubifashisha abandi kugira ngo bigirire akamaro umuryango wose w'abemera, umuryango wose w'abantu. Na Petero mweranda arashimangira
iyo nyigisho ya Pawulo mweranda akatubwira ati nk'uko umwe wese muri mwebwe yahawe ingabirano y'Imana aba ariko muyifashisha abandi nk'abashikiriza beza b'iyo ngabirano Imana igaba kwinshi. Bavukanye tuzirikane ko igihe cyose dufashishije abandi vy'Imana yaduhezagije, zaba ingabirano canke ibindi vyiza Imana yaduhaye, ibyo vyiza biraheza bikagwira bikagira akamaro abavukanye, kandi na twebwe bikatubera isoko ry'urukiza rwuzuye. Mugabo igihe cyose dushimye kwigungana ivy'Imana yaduhezagije, biraheza bikabungwa ntibibe bikigirira akamaro abo bandi, kandi na twebwe nta kamaro biheza ngo bitugirire, ariko bica bibimfa gusa no kuri twebwe Imana yari yabihaye. None rero bavukanye, twambe turondera gusabikanya n'abandi, gufashisha abandi ingabirano n'ivyiza Imana yaduhaye. Muri no nkuru nziza kandi twumvise yuko uyu muvinyu Yezu yabahaye ngo wari umuvinyu uryoshe cyane gusumba umuvinyu bari banyoye ubwa mbere. Ibisigura yuko umuvinyu utangwa na Yezu Kristo ufise akanovera katagereranwa n'umuvinyu uterekwa n'abantu. Nitwame rero duhurumbira ivyiza vy'Imana kuko ataco twobigereranya. Umuvinyu Yezu atanga n'umuvinyu w'urukundo, n'umuvinyu twuzuza akanyamuneza n'amahoro. None rero bavukanye, nitwoye guhemukira ukwemera kwacu, nitwoye guhemukira ubucuti dufitaniye n'Imana, nitwoye guhemukira ubunwanyi dufitaniye na Yezu Kristo kubera amatungo n'ibindi vyiza vya hano kw'isi. Twame tuzirikana ko ivyo vyose tubona tugatangarira kandi duhurumbira mu buzima bwacu ko hazoza umunsi vyose bigahera bigaherengetera, nitwaba twabigize umushinge w'ubuzima bwacu, na twebwe tuzohera dupfe urupfu rw'akagirire. Ariko uwo wese yumva aya majambo y'umuvyeyi Bikira Mariya atubwira ati icyaza kubabwira cyose muragikora, aya majambo ya Bikira Mariya tukayashira mu ngiro, tukama turangwa no kuyoboka Imana no kugamburukira Yezu Kristo n'ijambo ryiwe mu buzima bwacu bwa misi yose, tuzoharonkera ubuzima budahera. Nanone Yezu atubwira ati ibyo byose mubona mutangarira hazoza umunsi bizohera bigaherengetera, atariko amajambo yanje ntazokwigera hera. Nanone amajambo ya Yezu Kristo n'amajambo y'ubuzima budahera. Bavukanye bakunzi b'Imana, turumvise akamaro k'umuvyeyi Bikira Mariya mu buzima bwacu. Hari ingo nyinshi novuga n'iz'abakristu batakigira umuvinyu kuko serugo na inarugo batakirabana ryiza, kuko abana batakiyoboka abavyeyi, kuko abavukanye batagikundana hagati yabo. None rero bavukanye, igihe cyose twumvise ko umuvinyu waheze mu mitima yacu, mu buzima bwacu, mu ngo zacu no mu mibano yacu, turaheza twambaza umuvyeyi Bikira Mariya ati mwaramutse Mariya wuzuye inema, umukama muri kumwe, turahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Nitwambaza Bikira Mariya mu kwama tuvuga ishapure, Bikira Mariya azoheza abone yuko umuvinyu waheze mu mitima yacu no mu mibano yacu no mu ngo zacu, aheze aje kubwira Yezu ati rega umuvinyu waheze. Ahejeje kubibwira Yezu
araheza agahindukira akabwira umwe wese muri twebwe ati icyaza kukubwira cyose uragikore. kandi nitwayoboka Yezu Kristo nk'uko umuvyeyi wiwe abitwigisha, Yezu Kristo azoheza asubire kuduha wa muvinyu w'urukundo, umuvinyu w'akanyamuneza n'amahoro, ubuzima bwacu busubirana akanovera, kandi ingo zacu zisubire gutotahara, kuko ziba zishinze imizi mu rukundo, urukundo rukomoka ku Mana. none rero kandi tuzirikane ko Yezu Kristo iki cyabaye igitangaro cya mbere akoze, kiba igitangaro cyuzuza akanyamuneza n'amahoro abantu. Iki gitangaro ni intangamarara ya yasezerano y'urukundo Yezu Kristo azogiriranira na twebwe abantu ku musaraba, akemera kwitanga kw'inkuka y'umubiri n'amaraso kugira ngo adukize ubuja bw'igicumuro n'urupfu. none rero bavukanye mu kubizirikana dukengurukira umukama, nimuze dusabe umukama Imana yacu ngo aduhe umutima wo kwama tuyoboka Imana nk'uko na Bikira Mariya yamya yiyoboka ati jiwe ndi umusavyi wawe, jiwe ndi umusavyi w'umukama, ishaka ryawe niriranguke muri jewe. natwe rero twamane uwo mutima, twame tuyoboka Imana muri vyose, twame dushira mu ngiro aya majambo meza y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya atubwira ati icyaza kubabwira cyose muragikore. Amen.